Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije niteka ntangire kubana namwe kandi mu kiganiro ciza twise Go Deep. Ni kiganiro ca kabiri ariko igiye kuba intango y'igitabo twababwiye c'ivyahishuriwe Yohana. Ubushize twarabahaye intangamarara kandi mwaradushimiye natwe turabashimiye. None ni umwanya wundi wo kubana n'umutumire kugira ngo dukomeze na gahunda yacu. Umutumire mwaramwumvise ni Aime Kazimire. Mwaramutse Aime. Mahoro cyane. Kaze kandi mu kiganiro. Murakoze. Turanezerewe cyane ko Imana yongeye kuduha akanya keza kugira ngo tubandanye twinjira ibyina dushobore guserangura amajambo ari muri iki gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Yego. Abantu benshi nkuko twabivuze bazi kumenga ni ibintu bihishije, bazi kumenga igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana ni igitabo kigoye cyane, ariko kandi igituma citwa ivyahishuwe nuko ari ibintu bitanyegejwe. Yego. Ubuheruka twarabonye intangamarara y'iki gitabo, twahereje ku ncamake y'iki gitabo uko cubatswe. Kuko twarabonye iki gitabo ko cubatswe mu bice bitatu. Igice ca mbere kirimwo ingene Yohana yabonye Yesu, akamubona ataramuherutse, akamubona atari uko yamuheruka, akamubona ari umwami yuzuye. Ubugira kabiri twabonye ibintu Yohana yeretswe ibintu biriho, ibintu byariho. Ivyo tukaba tuzobona mu gice kigira kabiri c'iki gitabo. Niho tubona ivyo Yohana yabonye bigize igice ca kabiri n'ica gatatu, maze bikerekana imibonekere y'akahise k'ishengero. Iyo tuvuga akahise k'ishengero nuko ubu, ariko igihe Yohana yabona muri kijya gihe yabonye ibyabayeho, kuko yabonye Yesu, amubona nko mu mwaka wa 90, yamuheruka mu mwaka wa 30. Bisigura ko yabonye ibyabayeho, abona ibiriho. Tuzobibona mu ishengero rya Efeso muri iki gice ca kabiri, tuzobibona ivyo yabonye biriho. Abona n'ibizobandanya bibaho kugeza ukugaruka kwa Yesu, kugeza n'inyuma yo kugaruka kwa Yesu, ibijanye n'ivy'imanza, ibijanye n'ivy'urupfu rwa kabiri, imanza z'abantu bose muri rusange bakoze ivyaha. Ikigira gatatu, ibigira bishike. Ibigira bishike Yohana navyo nyene yarabibonye. Tuzobandanya tubibona nkuko twabivuze muri iki gice ca kabiri, tuzoca rero birabandanya gushika mu gice ca gatatu, tukabona ingene ajya amashengero Yohana yabonye ivyo asigura. Hanyuma igice ca nyuma tuzobona guhera igice ca kane kugeza igice ca 22, no tuzobonamwo ivyo vyose bigira bibeho gushika ivy'urupfu rwa kabiri, ivy'ikiyaga ca kumuriro, ivyo kuboha kwa Satani, ivyo abantu bazojana mu muriro n'ibindi. Ubu rero twagomba tubandanye n'igice ca mbere c'iki gitabo, aho muri iki gice ca mbere tubona ihishurwa rya Kristo, ingene Yohana yabonye Kristo nkuko twabivuze. Nkuko rero iki gitabo cubatse, igice cyose kirafise intangamarara yaco bivanye n'igice tuba dushikiriye. Mu ntangamarara y'iki gice ca mbere rero, Yohana abona nk'igikino canke video, abona ireresi yeretswe na Yesu Kristo, abonye Kristo yazutse. Aho rero ni nyuma y'imyaka 60 Yohana asubiye kumubona. Yaheruka kumubona ari ku musaraba, amubona yishwe n'umubabaro,
amubona yishwe n'intimba n'agahinda, amubona yakubiswe, amubona yatewe imisumari mu biganza no ku maguru. Yamuheruka atari umuntu wo kwipfuza, yamuheruka ari umuntu amerewe nabi, kuko murazi ko twabibonye ingene Yohana yari hafi ya Yesu no kumusaraba. Ubu rero nubugira kandi ubu mwigishwa yakundwa cyane na Yesu yongera kubona amaso mu yandi umwami wiwe, yaciye ako kanya amenya Yesu. Amubonye gusa nk'uko tubibona ku murongo wa 13, ariko hari ikintu uko biboneka gitandukanye ubu. Si wa wundi w'umunyamibabaro, si wa wundi yishwe n'agahinda, si wa wundi yakubiswe, si wa wundi yacumiswe yapfuye, ariko ubu ni umwami. Mu bumana bwiwe yambaye icubahiro gihoraho. Yohana rero acaramubona. Murabe ibihe bitandukanye yariko aracamwo. Inyuma yaho Yohana yari amaze kubona ivyo, yaciye rero yandika ivyabonye. Aca dusigira ishusho y'umwami Yesu ari mu cubahiro ciwe cose co mwijuru. Mu gice ca mbere tubona rero Yesu atari wa wundi, ariko uwacu yazutse, umwami w'abami, yatsinze na rupfu na kuzimu, yambaye icubahiro cose. Imana yacu nishimwe. Amen. Igice rero ca mbere duhereye ku murongo wa mbere turagerageza gusigura iki gitabo, turagerageza kugisigura ijambo ku ijambo, umurongo ku murongo, kugira ngo abantu bashobore gutahura. Kandi ni igitabo cageragejwe gusigurwa gikuwe mu rurimi rwaco nyago rw'ikigiriki. Nico gituma muzosanga amajambo menshi ari mu kigiriki gisiguye. Umurongo wa mbere havuga ngo uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Ngaha ijambo uguhishura mu kigiriki ni apokalipsis, ni jambo rigizwe n'isigarira zina isobanura gukuraho. Bivuye kandi muri vuga rivuga ngo gupfuka. Aha bica vyumvikana kwisobanuro ari ugukuraho igifukisho. Muribuka igihe Danieli yerekwa ibizoba mu gihe c'iherezo, wewe yabwiwe gufuka. Danieli agerageza kumenya ivyo bintu, agomba kubirondera ngo abimenye. Muga Imana iramubwira ati si ivyawe kumenya Danieli, bifise igihe cavyo, si ivyawe wewe numatanisha ishashara. Ngaha rero mu gihe ca Yohana nawe abwirwa gufukura, kuko si ibintu bifutse, si ibintu bikinyegeje, ni ibintu bifukuwe. Aha bica vyumvikana kwisobanura rero ari ugukuraho igipfukisho. None rero uguhishura bisobanura ikintu kidafutswe canke ikintu kitanyegejwe. Kwa Yesu Kristo iki gitabo kirimwo ishurwa rya Kristo, nuko uyu Kristo yerekana kazoza. Nta kirero wa wundi yapfira ku musaraba, ariko ubu ni umwami yazutse. Imana yacu nishimwe. Uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe. Imana niyo soko ry'irihishurwa. Irihishurwa rero Yesu yaje guhishura yarihawe n'Imana, yarikuye mu Mana. Imana niyo soko ry'irihishurwa kugira ngo rishobore gushikira abantu bose. Ibigira bibeho vuba. Mbega ico Yesu ashaka guhishura ni giki?
icyo agomba guhishurana abagurano biwe ni ibintu bigira bibeho vuba. Vuba rero mu kigiriki bavuga ngo ni entachei, ni jambo rifise ivyiyumviro bibiri. Ubwa mbere ni icyumviro cy'uko ari nta gisivya vy'ukuri bizobaho. Ubwa kabiri ni uko ivyo bintu biba mu bunyarutsi mu mwanya muto. Uri kuraraba ibi bintu vy'Imana, twebwe mu biharuro vyacu umenga birateba, ugaca wumva aho Yesu yavuze ngo ngira nze vuba, ndaje vuba, ugaca ubona umenga haraheze imyaka 2000 n'irenga, turiko twinjira mu myaka 3000. Ariko Petero na Dawidi bo bavuga yuko ku Mana umunsi umwe ungana n'imyaka 1000. Bisigura ko Yesu ntatevye. Petero ashavuga ngo Yesu ntatebeje isezerano nkuko bamwe bavyiyumviye. Bivuze ngo hamaze iminsi 2 gusa agiye. Bisigura ko ku Mana amaze nk'iminsi biragiye. Kuko ku Mana umunsi umwe ungana n'imyaka 1000. Twegerera ivyo duharura, ibiharuro vy'iwacu biratandukanye cyane n'ibiharuro vy'Imana. Yego. Ibigira bibeho vuba rero, mbega ico Yesu ashaka guhishura abagurano biwe ni giki? Nibigira bibeho vuba. Vuba mu kigiriki twabonye ni entachei. Iri jambo rifise ibi vyumviro bibiri twabonye. Bizoba mu bunyarutsi kandi ntibizosiba. Birashoboka rero ko hari umuntu uzawumva kubwiye ngo umuhero w'umuntu ngo niyapfuye biba biheze. Nububeshi. Ivyo Yesu yavuze nta na kimwe yabeshe, vyose bizoshika. Mu mwitwarariko rero w'imyaka mike, ariko ni nta gisivya bigiye kubaho, kandi nivyatangura kubaho bizoba mu bunyarutsi, ntibizoteba. Agatuma kandi akabimenyesha. Kumenyesha mu kigiriki ni esemanen, bikaba bisobanura gukoresha ibimenyetso. Amajambo arahindura isobanuro cyane vuba kuruta ibimenyetso. Iyo umuntu avuze amajambo biroroshe, ariko iyo wakoresheje ibimenyetso kubihindura biba bigoye cyane. Kandi ibi bintu vy'ibimenyetso nivyo vyakoreshejwe keshi. Nivyo vyakoreshejwe keshi mu kwandika insobanuro ya Bibiliya. Barakoresheje ibimenyetso cyane kuko ibimenyetso vyo bidahindagurika n'ingoga nk'ibintu vyanditswe. Yesu nashimwe. Amen. Igitabo c'ivyahishuwe gifise ibimenyetso vyinshi kuruta ibindi bitabo vyose vyo mw'isezerano rishasha. Rimwe na rimwe ibimenyetso bisobanuwe mu gitabo c'ivyahishuwe. Nk'akarorero mu gice ca mbere n'umurongo wa 2 haravuga inyenyeri 7. Izi nyenyeri 7 rero zirasobanuye n'abamarayika b'amashengero 7 yari muri Aziya. Mu kindi gihe insobanuro iboneka nukuraba inyuma mu isezerano rya kera. Umwagazi, imiryango 12, ihema, Yerusalemu, Babuloni, Egiputa, Baramu na Beyezebuli birafise ibihe vyavyo n'ivyariho mu isezerano rya kera ico bigenda bisigura. Agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano we Yohana. Umumarayika mu kigiriki ni angelos. Mu gifaransa ni le message. Iryo jambo rigasobanura intumwa. Ngisezerano rya kera hariho uwitwa Malaki. Malaki ni izina ry'igiheburayo risobanurwa ngo intumwa yanje. Birumvikana ko nawe nyene ari intumwa. Yego. Umugurano mu kigiriki ni jambo ryitwa doulos, likaba rifise isano n'inyagano canke mu buryo buciye bugufi twovuga abantu b'abakozi bakora badahembwa. Umurongo wa 2 havuga ngo
yashingiye intahe ivyo yabonye vyose nivyo jambo ry'Imana no gushinga intahe kwa Yesu Kristo. Mugabo mu Kigiriki handitse ngo yerekanye ivy'ijambo ry'Imana n'ivy'intahe ya Yesu Kristo n'ivy'ibintu vyose yabonye. Hari akantu karenze ko muri Bibiliya yacu y'Ikirundi, naka kantu kavuga ngo n'ivy'ibintu vyose yabonye, bisigura ko Yesu ivyo yashingiye intahe vyose ari ivy'ukuri kw'Imana, kandi ikindi ni ivyo yabonye, nivyo ashingira intahe, nivyo abwira Yohana kandi akamutegeka kuvyandika. Yerekanye rero bivuga ko yabaye ushingira intahe ivyo yanditse. Mana yacu nishimwe. Umurongo wa 3 avuga ngo hahigwa. Iri jambo hahigwa mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo harahezagiwe. Uwusoma hahigwa n'abumva amajambo yo kuvugishwa n'Imana bakitondera ivyanditswe vyo muri yo, kuko igihe kiri hafi. Mu Kigiriki igihe kiri hafi bakoresheje ijambo rivuga ngo ku kiganza, hafi ku kiganza. Aha rero iyo tuvuze ngo hahigwa bisobanura umuhezagiro. Iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana nico gitabo conyene gitangurishwa n'ijambo umuhezagiro, kandi kigaherezwa n'isezerano ry'umuhezagiro kuri abo bose basoma, kandi bakitondera n'ivyanditswe muri ico. Umuhezagiro rero numwe muri ya mihezagiro myinshi idaharurika yo hejuru muri iki gitabo, nayo ni mihezagiro igera kundwi iri muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Umuhezagiro wa mbere turawubona mu gice ca mbere n'umurongo wa 3. Havuga ngo hahigwa basoma kandi bakubahiriza ibiri muri iki gitabo. Abo bantu rero barahezagiwe. Mbona hariko ngo hahigwa n'abumva. Ni mu ncamake twaragifunyije, mugabo uwusoma arahiriwe, n'uwumva arahiriwe. Bivuze ngo n'abumva iki kiganiro n'abakiraba nabo barahiriwe. Nabo nyene barahiriwe, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi ijambo ry'Imana nukuri. Ubugira kabiri, abandi bantu bahezagiwe canke bahiriwe n'abantu bapfiriye muri Kristo. Aha turabona tubisoma mu gice ca 14 c'iki gitabo n'umurongo wa 13. Abo bantu n'abantu bahiriwe. Iyumvire, twebwe ngaha kw'isi tuzi yuko umuntu afise imiduga myinshi, umuntu afise inzu nziza, umuntu yize amashure menshi, umuntu afise amafaranga menshi, tuzi ko ari wahiriwe. Mugabo Yesu ivyo yabwiye Yohana yamubwiye ati abantu bahiriwe n'abantu bapfa, mugabo bagapfira mu mwami. Abo barahiriwe, abo barahezagiwe. Mana yacu nishimwe. Amen. Igituma yababwiye yuko bahiriwe aba bantu bapfa bapfiriye mu mwami, nuko urupfu rugira kabiri rutazobashikira. Nuko aba batazociga urubanza hagati y'abatizera, kuko bapfiriye muri Kristo Yesu n'abahigwa. Umuhezagiro ugira 3 tubona mu gice ca 16 c'iki gitabo n'umurongo wa 15. Havuga ngo harahiriwe abamesura impuzu zabo, canke harahiriwe abamesura imvune zabo mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Abo nabo nyene barahiriwe. Abo rero ni bande? N'abantu bama bihana, n'abantu bazi ko mw'isi atawugororotse ariho, n'abantu bama baca bugufi bakibuka ko Yesu yapfuye kubera ivyaha vyabo, bakihana ubudasiba,
bakezwa n'amaraso ya Yesu. Umuhezagiro ugira kane twubona mu gice ca 19 n'umurongo w'9 havuga ngo harahiriwe canke harahezagiwe abantu batorewe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Abo nabo nyene bari mu bantu bahiriwe. Umuhezagiro ugira gatanu hari havuga ngo tubibona mu gice ca 20 n'umurongo wa 6 harahezagiwe abari mu mugabane w'ukuzuka kwa mbere. Nukuvuga iki? Abantu bari mu mugabane w'ukuzuka kwa mbere n'abantu bazokumva inzamba y'Imana, n'abantu bazokumva ijwi ry'umumarayika mukuru ririko rirasemerera ribahamagara. Abantu bose basinzira itiro ry'urupfu, abantu bose bapfuye bizeye Yesu. Paulo mu kwandikira Abatesalonike yavuze ngo abo twebwe ntituzobatanga na gatoya kumva inzamba. Nibo bobo amatwi yabo nta bindi bintu arindiriye, nta bindi bintu ariko yumviriza. Twebwe tukiriho bari kuri target yo kumva inzamba. Twebwe tukiriho turiko turagwana n'ubuzima, turiko turagwana n'abana kugira turonke minervare bige, turonke amahera yo kuriha inzu, turonke ivyo dufungura, twongere twumviriza inzamba kwivuga. Ariko bo nta kindi kintu na kimwe barindiriye, baguma bumvirije iryo jwi gusa. Niyo mpamvu tutazobatanga. Mbere ababo biranarenga. Twebwe niyo tuvuze ivyo gutaha umenga duca tugira ubwoba. Niyo tubonye abatashe tukagira ubwoba, no kurira tukarira. Ariko ababo baragenda bakishuza n'Imana, bakabibwira ati Imana uzogeza ryari kutaturenganura, kutadutabara, kuko harimwo benshi bishwe bahogwa izina rya Yesu. Mbere Bibiliya ivuga ngo guhera kuri Abeli umugororotsi baguma babwira Imana ati Mana kutabinyarutsa. Nukuvuga bariteguye. Niyo mpamvu tutazobatanga. Aba bantu ro bari mu muzuko wa mbere barahiriwe. Umuhezagiro ugira gatandatu uvuga ngo harahezagiwe abitondera amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo, bakayitondera, bakamenya ko ivy'Imana vyose yavuze ari ukuri, bakavyitondera n'abahigwe. Umuhezagiro wa nyuma n'umuhezagiro ugirindwi uvuga ngo harahiriwe canke harahezagiwe abubahiriza amategeko canke ivyagezwe n'Imana bakavyubahiriza. Abo nabo nyene barahiriwe. Kumva rero abishaka kuvuga mu Kigiriki ni egus, kandi haba hajemwo iciyumviro ko bidahara kuba hanyuma bikihuta. Ibi rero Yohana yumvise bisigura ko bidahara, bitegerezwa kubaho kandi bikabaho vyihuse. Igihe kizoza nukuri nta gisivya kirihuta kwegereza, nkuko tubibona mu cete ca Yakobo 5 n'umurongo w'8. Kandi bikaba vyanditse no mu cete ca mbere ca Petero 4 umurongo w'7 hamwe n'ivyashuro Yohana 22 umurongo w'7, ivyashuro Yohana 12 n'umurongo wa 20. Ihishurwa rya Kristo turabibona muri iki gice ca mbere uhereye ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 20. Umurongo wa 4 Yohana aravuga ngo jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwi yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo, iriho kandi yamyeho kandi girize, biva no ku mpwemu indwi ziri imbere y'intebe yayo.
mu kigiriki igiharuro ndwi cerekana ikintu cuzuye. Sino mu kigiriki gusa, mu siguro isanzwe igitigiri indwi ni igiharuro c'Imana cuzuye. Ikoreshwa rero ry'ibimenyetso mu biharuro nibisanzwe muri Bibiliya, kandi iryo rikoreshwa riragira uruhara runini mu gitabo c'ivyahishuwe. Hariho umuhinga umwe w'umwanditsi yitwa W.A. Criswell yerekanye ko nk'uko ukurema kw'Imana kwiyujuje mu biharuro mu mategeko agaragara, iyo Mana ikoresha ibiharuro mu gitabo c'ivyahishuwe. Ibiharuro rero vyerekana urutonde, n'ibintu bihimbaye mu gushigwa hamwe kuruta ibintu vy'akajagari n'urusukirane. Ibiharuro kandi ni bimwe bikoreshwa mu gitabo c'ivyahishuwe nibi tugira tubone. Kabiri ni icemezo canke ibishinga ntahe bibiri. Gatatu ni igiharuro c'Imana gisigura ubutatu. Kane ni isi mu bihe bine. Hariho agatasi, hariho umukubezi, hariho ici, hariho n'urushana. Hariho kandi uburaruko, hariho ubumanuko, hariho ubuseruko, kandi hariho n'uburengero. Indwi twabonye ko ari igiharuro cuzuye kimeze neza. Nange turashobora kubona udushashara indwi, inzamba indwi, inzavya indwi, amashengero yo muri Efeso, amashengero yo muri Aziya indwi. Mu kigiriki amashengero ni ecclesias, risobanurwa ngo ikoraniro canke abantu bari hanze bahamagawe. Ihanga nukuvuga ni hanga rirukwaryo, ryakuwe ni hanga ryakuwe mu rindi hanga rica riba ihanga rirukwaryo. Iri jambo rero rifise isobanuro imwe nk'ijambo abera canke uwera. Iyo ecclesias niyo isigura co kimwe iryo jambo abera. Iri jambo ecclesias, aba bantu bakuwe mu bandi bakashigwa ahabo, nibo basigura ko ari abantu bera. Bivuze ngo nk'ubu muri iki gihe tuvuze abantu bari mu ishengero, ni nkuko twatuvuze ko abo bantu ari abantu bera. Ari abantu bera kuko n'abantu bavuye mu isi, mugabo baca baraza mu ishengero. Ni hanga ryakuwe mu rindi hanga, riritandukanya naryo rica riba ihanga rimwe. Iryo hanga rero nico gituma hariya Pawulo avuga ngo muri hanga ryera. Niri jambo ryavuye muri hanga ryera, mukoraniye kuba abami n'abaherezi. Aha rero amashengero nayo indwi twabonye yari muri Aziya. Hariho ishengero gitwa Efeso, hariho igitwa Simurna, hariho igitwa Pergamo, hariho igitwa Tuatira, hariho igitwa Sarudi, hariho igitwa Philadelphia na Laodikia. Ayo niyo mashengero Imana Yesu yatumye kuri Yohana kugira ngo yandikire. Aha rero aya mashengero siyo mashengero yonyene yariho muri Aziya ico gihe. Nibura hari ayandi atatu avuga mu isezerano rishasha, ariko Yesu atatumye kuri Yohana ngo yandikire. Aha turabona nko mu vyakozwe n'intumwa igice ca 20 uhereye ku murongo wa 6 n'umurongo w'indwi, hariho ishengero gitiora. Naryo ico gihe ryariho, muga ntiryandikiwe. Ugiye kuraba hariya mu bikorosayi 4, niceti candika ishengero ry'ikorosayi 4 n'umurongo wa 13, turabonayo ishengero rindi ry'Hierapoli, naryo nyene ntiryandikiwe. Kandi usomye mu ceti candika ishengero ry'ikorosayi nyene rimwe n'umurongo wa 2, turabona ko hariho n'iri shengero ry'ikorosayi, naryo nyene ntiryandikiwe.
ariko nibaza ko marayika yahaye ubu butumwa Yohana bwo kwandikira amashengero ndwi kubera ca giharuro ndwi turiko turavuga c'Imana cuzuye. Kandi twarabonye ko tuzobona ico aya mashengero ndwi asigura mu gihe cakazoza k'ishengero. Bivuze ngo ubu butumwa nubwo yamubwiye kwandikira amashengero ndwi nayo yandi mashengero yari concerne n'ubu butumwa. Na yandi mashengero yari concerne n'ubwo butumwa naho yandikiye amashengero ndwi. Kuko uravye ibiri muri ajya amashengero ndwi hari ibintu vyinshi bagenda bahurirako. Kandi ikindi nagira mvuge, iyo Imana itanze message ntibitanze message ku bantu b'agace kamwe canke ku bwoko bumwe, ariko iyo message itanze ibitanze ku bantu bose. Igihe rero umuntu ariko arasigura ijambo ry'Imana yisunga ubu butumwa Imana yatanze ko hari ico buje gufasha aba bantu, ariko arabushikiriza hisunzwe uko babayeho, hisunzwe ivyo barimwo, hisunzwe geography, hisunzwe imico, kuko ibi vyose Imana yarabikoresheje kugira ngo duce tugira application tubwire abantu ubutumwa bwiza bw'ico Imana igomba ku bantu twisunze ico Imana yari kuravuga. Muri uwo murongo havuga ngo ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro. Iyi niyo yari ndamukanyo isanzwe yo muri ico kinjana. Ubuntu mu Kigiriki ni charis, bijana n'ikintu ciza cane Imana ikorera umuntu kandi ataragikwiye. Amahoro ni eirene, kandi bishaka kuvuga urutonde rwiza mu vyerekeye imigenderanire hagati y'abantu. Mu yindi mvugo iri ryungane rivuga ngo nimwakire iciza, nimwakire imigisha Imana ishaka kubaha n'amahoro. Urutonde rero rwiza hagati y'abantu na bagenzi banyu. Iyi niyo yari ndamukanyo muri iki gihe ca mbere c'ishengero. Yavuga ngo ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro y'Imana. Rero twebwe iyo ndamutso natwe turayifise. Iyo ndamutso natwe turayifise, na cane cane ko Uburundi keshi bugereranywa na Israel. Uravye mu mico y'abarundi, uravye ukuntu abarundi babayeho, ivyo bakunda n'ivyo banka, natwe turafise igice gito kuri ico gice c'Abisirayeli. Biva kuri yo iriho kandi yamyeho kandi igirize. Aya n'amajambo asobanura Yehova. Yehova ni izina ry'Imana Data. Yehova risobanurwa ngo uhoraho wenyene. Mu mirongo ya 4 na 5 hatubwira ivy'ubutatu bweranda. Aha rero no twagomba turangirize ikiganiro c'uyu munsi. Tubibutse ko tuzobandanya uhereye kuri umurongo wa 5 kugenda tuzoshishikara gushika ku murongo wa 20 w'iki gice. Ariko kuko umwanya ari umwanya kandi ibintu ari birebire, tuzogenda dusigura bike bike. Dushimire rero abantu bafata akanya ko kumviriza bakadukurikira, kuko ibi vyanditswe nihishurwa. Kandi tubibutse ko abadukurikirana bahezagiwe. Barahezagiwe. Abumviriza barahezagiwe. N'abasoma barahezagiwe. Harahezagiwe n'abantu bamesura imvune zabo mu maraso ya wa mwagazi. Harahezagiwe abantu batazoba mu bantu bazozuka mu muzuko wa kabiri, mugabo bazozuka mu muzuko wa mbere bakumva inzamba y'Imana. Nabo barahezagiwe. Imana ibahezagire. Murakoze cyane me. Ni byiza tugiranye ibihe byiza kandi cya gitabo kiraryoshe. Nibaza ko ubuzoba yatanguye kumviriza igice ca mbere azoba afise amarara yo kumviriza n'igice kigira kabiri. Nivyo. Ariko turangize kino kiganiro cacu n'isengesho. Murakoze. Reka dusenga Imana. Mana turagushimiye.
imbabazi n'ubuntu byawe n'urukundo rwawe ugirira abantu. Turagushimiye kuri iri hishurwa rya Neema Gospel TV n'abakozi bayikorera. Ubahezagire kandi uhezagire umuntu wese yumva aya majambo yanditswe muri iki gitabo nk'uko wabisezeranye. Wugururire umuntu wese ubuvyipfuza kuko ugihagaze ku rugi urindiriye wododora ngo yugurure winjiriwe musangire. Umuntu wese afise inyota yo kuzi wawe Yesu umwakire kandi amajambo y'Imana arushirize kubera urufunguruzo ku bantu bose bavyipfuza ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen.